Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi b'isamira isimbanisha kure Burundi bwiza nongera ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uwa mbere igenekerezo rya kabiri Rusama abarundi barahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu ntara zose zigize igihugu. Nayo kuri uwa gatanu heze urunani rw'abacikacumu baributse ababo bitavye Imana mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 imbere n'inyuma yaho. Abahurikiye mu ishirahamwe riba hafi abana b'imfuvyi rikongera rikigisha amahoro baratunganije ibikorwa vyo gusibura umuserege ugabura imitumba ya Gaharawe na Muyange ni muri zone ya Gatumba komine ya Mutimbuzi. Ido nido ryano makuru ni mukanya. Ndongeye kubaha ikaze muri ano makuru nkuko nari mpejeje kubibabwira. Kuri uwa mbere igenekerezo rya kabiri Rusama niho abarundi bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu ntara zose zigize igihugu. Mu gisagara ca Bujumbura uwo munsi ukaba wahimbarijwe ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari. Ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ku civugo igikorwa cyose kibonekere ku mwimbu umurundi wese aruranigwe vyatangujwe na defile ndende igizwe n'abakozi bo mu bisata bitandukanye barangurira imirimo yabo mu gisagara ca Bujumbura. Bikaba vyari vyatewe iteka na nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wiwe, ivyegera vyiwe bibiri, umuhuza w'abarundi n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yararongoye ivyo birori, yaragarutse ku ijambo ryashikirijwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, yongera hamagarira abene gihugu kurushirizaho gukora no kudacika intege bivanye n'ibihe bigoye isi iriko iracamwo. Bamenyesha kandi ko ifaranga ry'igihugu ritaduga agaciro kubera ko dusumira cyane hanze y'igihugu ivyo abandi bihinguriye. Igisata cy'igihugu gikurikirana iterambere ry'u Burundi Agence Burunde de Développement mu kinofinofi cyaraye kitugabishije kitwereka ko abarundi tuguma dusuma ivyo abo mu bindi bihugu bihinguriye, natwe tutiyumvira gushorera hanze umusesekara w'umwimbu wacu. Ivyo bigaca bituma ifaranga ryacu ritaduga agaciro, tutimenye ngo dukore tugwize umwimbu. Bishoboka ko twobura shinge na rugero tugasigara twifumbereje. Ivyo tubifatira kubimaze iminsi biba kw'isi. Uwaserukiye abakozi nawe yarashikirije ko amashirahamwe ashima ivyo leta yaranguye mu bijanye no gutegekaniriza kazoza abakozi. Merase Hakizimana yasavye kandi ko amashirahamwe amwe atubahiriza agateka k'abakozi ko yokwikebuka. Ntitwokwibagira gushikiriza umwitwarariko w'abakozi bo mu mashirahamwe amwe yafashe ingendo yo kwirukana abakozi bayo bwite bafitaniye amasezerano kugira babasubirize n'abandi bakozi bavuye mu yandi mashirahamwe baca bahemba intica ntikize. Rimwe turatwita la sous-traitance. Twagomba dusubire gusaba amashirahamwe nka Brarudi nka Bankobu ko bokwikebuka amategeko y'akazi agakurikizwa. Turabandanya nano makuru. Urunani rw'abacikacumu bo mu Burundi baributse ababo bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 imbere n'inyuma yaho. Urongoye urwo runani François Xavier Sabimana avuga ko kwibuka ababo atari icaha ahubwo ngo bituma baruhuka ku mutima. Ibikorwa vyo kwibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 imbere n'inyuma yaho ryabereye muri zone ya Buterere muri komine ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura kuri uwa gatanu heze. Bikaba vyatangujwe no gushira ingori z'amashurwe ku cibutso c'ahambwe abahitanywe n'ubwo bubisha bishwe mu Kivunga. Hakurikiye inkuka y'imisa yo kubasabira yabereye mu kigo c'abagendana ubumuga bwo mu mutwe citiriwe Rojanti.
François Xavier Nsabimana harongoye urunani rw'abacikacumu bo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 yavuze ko kwibuka ababo atari icyaha ahubwo n'urufunguruzo rwo kunywana kuko ngo bituma uruhuka mu mutwe abakozwe ko bagakira ibikomere byo ku mutima ababikoze nabo bakikubita agashi bagasaba ikigongwe. Ivyo birori rero bikaba vyarangijwe no gutanga imfashanyo y'ibitenge ku bapfakazi babuze ababo ico gihe. Abahurikiye mu ishirahamwe riba hafi abana b'imfuvyi rikongera rikigisha amahoro bararanguye ibikorwa byo kuzivura umuserege uhuza imitumba ya Gaharawe na Muyange muri zone ya Gatumba. Ni mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ikiza c'indwara ya malaria. Ni inkuru ya mugenzi wacu Wilson Kubwimana. Mu ntumbero yo kwitegurira ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ca malaria, abahurikiye mu ishirahamwe riba hafi imfuvyi rikongera rikigisha ivy'amahoro IOEP muri komine Mutimbuzi bararanguye kuri wa gatatu Rusama mwaka 2022 ibikorwa byo gusibura umufurege ugabura imitumba ya Gaharawe na Muyange muri zone Gatumba. Inyuma y'ivyo bikorwa bakaba baciye baronswa inyigisho zijanye no kurwanya ico kiza n'ingene bokoresha umusegetera. Dukurikire Desire Nkuruziza asanzwe arongoye iryo shirahamwe muri komine Mutimbuzi. Turi mu ndwi yahariwe kurwanya ingwara ya malaria. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe abo muri komine ya Mutimbuzi twahisemwo bya bikorwa dusanzwe dukora byo kugira ngo turwanye ya ngwara ya malaria. Ibikorwa navyo dusanzwe dukora ni ugusukura aho tubaye, mu gukura amashamba akikuje amazu tubayemwo no gukura bya biziba bikunda gutega. Ni vyari vy'imibu bituma imibu igwirirana na cyane cyane ngaha muri komine yacu ya Mutimbuzi, cyane cyane ngaha muri zone ya Gatumba dusanzwe turi. Imvura ni nyinshi muri ibi bihe rero usanga amazi yateze kandi n'amashamba arakunda kuhaba. Kandi namwebwe mwavyiboneye aho twariko turakorera mu gusukura ijya mu furege, mwabonye ko hariho ibizi bitega bivuye kuri ya myuzurira. Rero nico gikorwa twari turimwo cyo gusukura aho tubaye no gukura bya biziba bituma habaho ivyari vy'imibu. Desire Nkuruziza aratera kamo abantu bafata imisegetera bakayikoresha ico itagenewe, aho usanga ngo bamwe bayikoresha mu mirima. Akamo twotera abantu bagifise iyo ngendo yo gufata imisegetera bakayikoresha ivyo itagenewe. Twobamenyesha yuko umusegetera ico bagenewe nuwo kuryamamwo mu kwikingira ya mibu itera malaria. Abo bantu rero twobamenyesha yuko bohebana n'iyo ngeso yo gufata imisegetera akaja kwikoresha ico itagenewe. Kuvyukuri nabivuze, murabona yuko muri komine yacu ya Mutimbuzi cyane cyane muri zone ya Gatumba malaria irahari bitumwe na bya bizi na ya mashamba. Twotera kamo uwo ari we wese rero yuko yo kwikingira cyane akirinda cyane gukoresha umusegetera mu byo utagenewe. Abagifise rero iyo ngendo bo bavanura nayo ahubwo bikingire mu kuryamamwo. Janvier Sengiyumva yari yaje aserukiye ishirahamwe Caritas risanzwe rifasha mu gikorwa cyo gutanga imisegetera mu gihugu, aratubwira igituma bashimye gushira ingufu muri komine Mutimbuzi. Komine Mutimbuzi hasanzwe hari ibibazo tudasanga mu yandi makomine bitumwe n'ibikorwa vya misi yose, uburovyi bugirwa, hanyuma imyuzure y'amayateye, ibiyaga bihari, itegwa c'umuceri kirimwa. Ivyo navyo igihe abene igihugu batavyifashemo neza biragaragara ko bishobora kuba ivyo bibanza bikaba kirimbiro ry'imibu. Arico gituma twashimye kuza ngaha muri Mutimbuzi. Dusanzwe tuzi hafise ibibazo bitandukanye twamatumva mu manama tujya ngo batubwira ko malaria muri Mutimbuzi ihari. Twashimye rero kuza gushira ingufu ngaha kugira ngo abene gihugu babone ko kuryama mu musegetera ari ivyo bategerezwa kugira misi yose umugenzo bugingo. Benshi muri Mutimbuzi nk'uko magemo nahaca mubona hakiriho yangeso yo gukoresha ibikorwa bitagenewe umusegetera, tomate, kuri mirengarenga, kuzibirira aho ibitungwa biri. Twagomba ko abanyamutimbuzi batahura yuko umusegetera wagenewe kurarama. Sengiyumva aranahumuriza abene igihugu ko vuba hagiye gutangwa imisegetera mu gihugu cyose. Dusanzwe muri Caritas dufasha mu gutanga imisegetera dufashijwe n'ikigampuza makungu Fond Mondial.
imisegetera twama twitanga mu gihugu cyose gihaciye imyaka 3 twariko turategura yindi kampanye ko turaheruka gutanga imisegetera mu mwaka wa 2019 twagomba mu myaka 3 kwa twataze imisegetera ubu rero turi mu bikorwa aho twiteze ko ukwezi kwa gatandatu tugiye kujamwo tanguye kuja kwitegura muri bya bikorwa byo gutanga imisegetera kugira ngo uyu mwaka turimwo abene gihugu babe baronse imisegetera mu gihugu cyose kumbure bagabanye malaria igihe bayiryamyemwo bakayikoresha bateze gukora muri iki kiringo twa turoreye yuko imisegetera iboneka mishasha nticobuza ko abene gihugu bikingira mu kuryama muri yindi kandi no umwanya munini guterama bugaye kuko kenshi barayugurira imibu kandi ya mibu bamaze kuyugurira yaronka umwanya munini amahirwe yo kwinjira kugira boryama rero umwanya munini mu misegetera ihari bakabananya bayikoresha hanyuma umwanya munini bakagerageza bakirinda yuko iyo misegetera mu gihe cyo kumugoroba boryamamwo inzu yiwe yuguruye. Niyo nkuru Jackson umwe wo muri commune Mutimbuzi muri zone Gatumba ashimiye ibikorwa ngo iryo shira muri ko rirangura muri iyo zone ya Gatumba. Cyambe na mbere dushimiye ishira hamwe awa pesanzwe rifashwe mu mugongo na Caritas nuko iko dukorera ibikorwa byiza byo gusibura imiserege nibu yari kamwe amagi no gukura amazi ari mu binogo muri komine Mutimbuzi na cyane cyane mu mazone ane agizwe Gatumba. Dusanzwe tuzi yuko muri zone Gatumba ikiza cy'amazi cyaje ubu abantu baravuye mu mazu yabo benshi bari mu mashamba aho bariko barashira utuzu twabo. Usanga imigo yabaye myinshi cyane yaho imisegetera bamwe yaheze atabutse n'ikintu usanga cyaragiye. Tuvuga duti Caritas nuko yozana wa mugambi kandi vuba kuzana imisegetera igaha bene gihugu. Mwomenya ko ku rwego rw'igihugu uwo munsi mpuzamakungu wo kurwanya ikiza cya malaria bitegekanijwe ko uzohimbarizwa i Muyinga kuwa 6 Rusama uyu mwaka. Arakoze mugenzi wacu Ujisoni kubw'Imana nino ngaha turangirije amakuru twari twabateguriye ndabakengurukiye mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira na Gahwani.